Diko birababaje kwiruka ku muntu ataguvuga ivyo wanje. We n'ubundi sinshaka ngo uvuge ibyo. Reka ntuvuge ivyo wanje. Sinshobora kwiruka ku muntu atankunda jewe. Ntibikunda. Mbonye ko utankunda nca ndakureka. Mugaje mbonye nkunda cyane. Ndakwakira. Wow. Kandi friend of date ndagukunda. Ngira yuko wahindutse awe mbwira ese nivyo ngira ngizukuri nimba arivyo. This is Flash TV. We shine to progress. Hello everybody, everyone, everywhere you are. Hope you are doing well, guys. Natwe turashima uhoraho, turashima uwahabaye, turashima uwabaje isi nijuru uwo. Ndiho ino ni Fresh TV 257 nitwa Ndikuriye once the son of God, Dr. of Love, aka Diko. Tubamenyesha ko ino ari Fresh TV 257 of course, ariko kandi kurundi ruhande turi kumwe na Dodo Fashion Shop y'amateka yaje ku muvuduko udasanzwe mu kwambika abantu. Mwari mubamenyereye bambika abakenyezi gusa, none ubu vyahindutse barambika abakiri bato, baba abasore n'inkumi, eka mbere bafise n'inyambaro nziza z'abagabo. Bakorera mu gisagara hagati ca Bujumbura muri Flick and Flack, ni galeri inshasha iri imbere gato ya Palais des Arts. Bakorera muri etage ya mbere muri C020. Mubakeneye mu buryo bwo kuvugana kuri telefone, nimero yabo ni guteranya 257 71 13 15 8 canke se kuri yo nyene ugahera kuri 71 13 15 8. Icivugo cabo barakubwira ngo kubegwa kwanyu ni iteka ryacu. Wonakiriye yitwa Manirakiza Queen, the queen kabisa, the new actress on the hit, umwe mu bakobwa bagezweho muri no industry ya movie. Mumeze neza bashitsi beza? Tumeze neza cyane. Namwe ni sawa. Turabakiriye mwino misi ndi muri mood yo kuririmba. Turabakiriye turirimbana. Ngira yuko wahindutse awe mbwira ese nivyo ngira ngizukuri nimba arivyo. Anyway, umeze neza? Umeze neza cyane. Abantu ubona yuko ukeye kabisa. Barakubwira bati mu bakobwa bakina filime mu Burundi kano kantu ndakavuge kandi sinze ndagafe na benshi. Barakubwira ngo nimba hari umuntu ari clean, umuntu ari propre, wumve uno mukobwa yitwa Queen. Ubona yuko ku maguru nk'ubusanzwe bayambaye, sinzi nimba ari style Masai, inzara zirera, waduga haruguru n'akantu kagakanzu ku maboko, isaha izimbye kabisa, ku ntoki hari impeta zibiri, haba ku kuryo no bubamfu hariko n'agashanete, waduga ukabona yambaye amahere n'ikinyafrika, uturori ku maso, ubona kabisa yaberewe byo. Mbabarire ndabivuge. Arakoze. Queen uriyambika cyangwa barakwambika? Ndiyambika amaboko ndafise. Ese gutekereje cyane naguteye ubwo wa aya ntabwo wanteye katajyana. Karibu urisanze kuko nimba atari ubwa kabiri, oya na ico nzi cyo subwa mbere, nibaza ko ari ubwa kabiri tugiye gukorana. Twaherukana mu misi yaheze muri ko murayaga ku bintu cy'urukundo mwubaka abantu. Hari na couple yabakunze irambwira ngo uzompuze n'iri ya yindi couple, bazi yuko umutumire ko yazanye yitwa Aimable ari umufasha wawe. Aimable intasho nyinshi bwana Aimable baramuguhaye ariko birabura tubera sinzi bo babona yuko muberanye kuko mva ngo twayikunze, ariko bashobora kuba babonye ko munaberanye kubera n'impanuro mwabahaye. Umeze neza ariko kurundi ruhande? Umeze neza cyane. Ndakubona kabisa yuko uba waje nyene nk'umuntu yiteguye. Natangiye mvuga ngo uri umwe mu bantu bagezweho, uri umwe mu bantu bivugwa yuko kabisa umuntu anaravye na look yabo babona ati uno muntu n'umukinyi wa filime kabisa akeye. Uvyakira gute abantu bariko baravuga ibintu nk'ivyo? Sivyo ko ari wowe ntangoye kumva uri kurabimbwira, ndagushimiye. Hama abandi narangira ngo barabikubwiye.
uzoyimbwira nzoca numva sije babibwiye ndabisoma mu makomantere sinzi rimwe ko murabino abantu baba bapostinze ku mapage rimwe mukaraba ibiganiro muba mwakoze amakomantere abantu basigara baragira yo babivuze ndabashimiye urabashimiye mwarakoze cyane so kwino uburyo tugiye gutangura kino kiganiro rero ndagusavye utasha abantu batatu bari ku mutima wawe hanyuma duce twanzika dukubite tubangura be mambo Beni nani huyo be wa queen sasa yaguye hashashe mugari batatu ni bakeyi oya nje naguhaye batatu basi kubera ko uri umuntu wanje ndaguhaye wa kane wa mbere ni be shu wanje be wanje be haje urafise mberaje nagesubira nk'icyo vuze urafise umube cyangwa umushusho nk'uko uri kurabivuga my husband kwino urubatse kwino ziko nari nzi ngo inkumi yakere ko nahora nibaza for real ndamutahije rero wow hamwe n'abana banje babiri ega batatu barakwiye umuhungu n'umukobwa n'abahungu gusa wow baratomboye we wamwe banga ugeze muri babiri ni babiri wa gatatu mabukwe ndagutahije yo wow ndamukunda cyane uwa kane special mukuru wanje sha special gusumba your house band mukuru wanje sha she somehow special kuva ndumubebe ari ngaha gushika n'isa yo space ndagutahije wow space aho uri hose mutoya wawe aragutahije kino kiganiro kigushikire kandi ntore bwagire subscribing kugira uzuzuba wa mbere kuronka ibiganiro nk'ibi cyane by'abakinyi ba filme so dukubite twanzika ubona ikirere ni ciza cyane kabisa akazuba ni neza mu gisagara ca Bujumbura ariko ikirere cye ntabwo ndiko ndacizera muri no minsi ubona yuko umwanya n'umwanya imvura ishobora no kugwa mugabo amakuru mfise yagufi kwine ngo numuherereze bivuze yuko imvura niyagwa aragira uko abigenje ndabigenza gute ntabyize mu mico kirundi abahereza ngo ukuntu babigenza imvura yagereye igacireka bon kera na umuhererezi mugabo naricunguye ubu uri imfura ndi imfura mu muryango wanje wow ujya ngo imfura iraryo ariko umuherezi nawe bibaye ukimubona niki harakandi kabijya abafesa mugi imfura tuzokwama turi imfura ntimwiyemere ariko biratesa biratesa so wari kurata uravuga n'umuryango wo muri filme ni queen uno musiri kuraboneka mu bikorwa byinshi kabisa izi nguvu zo gukora nk'umutima uri kurazikoraga queen mu gihe numvise hari n'izindi nshingano usanzwe ufise mu buzima busanzwe nguvu kintu cambere nkora ivyo nkunda kandi ivyo nshaka ica kabiri ngira ningabire yanje nyazo kari don kuko haje ikintu atangabirano yawe ntugikunda rero ndabikora nk'ingabire yanje kandi kuko ndabikunda cyane nyine urumva ntazo kubigumamo bivuze yuko ibintu ntibabijemwa kubera bikunda ntibabijemwa kubera ari umuhamagaro wabijemwa kubera ari ingabire ingabire n'umuhamagaro sinumva neza aho biza gutandukana iyo ari ingabire yawe kaza kubikunda ubu nabikunda yego uba ari n'umuhamagaro yego kubera ikintu kirinze kibingabire utegereza kugihamagagwa yego kabisa naguheruka cyane muri filme ingaruka series muri GN hoba hari ibindi bikorwa uri kurabonekamwo hambavu ya ingaruka ego ingaruka nivyo niyo nabonetsemo cyane ngaho n'andi mafilme niko ndakora hari nayo nakoze narakinye mu biro vy'umuvyeyi ndakina mu manga series no muri the business kwa be muri GFIC hamuca ndakina no mu ishusho y'umukobwa ishusho y'umukobwa bavuga yari wewe ishusho y'umukobwa bavuga oya yari film yari film mugabo film hari umuntu abasa n'uwitiriwe iyo titre nka film ntaho yagiye yo muri warubizi na BMT kwa Mede arukuntu nabonye batangiye guhishura umuntu ntaho yagiye urumva amenga ni titre iri ngaho mugabo batangiye kuzana umuntu yitwa ngo ntaho yagiye umutama ntaho yagiye ca numva ishusho y'umukobwa nawe menga harimo umuntu nyene w'ishusho y'umukobwa yari titre ya film pole sana ngo abagizi ba nabi baraye bayikenyereyeko baramugiriye nabi Daniel rero abakunzi babaje kuri Bikore TV yarasoye kure yindi bamufashe bage subscribe kuri Bikore ba subscribing umuvandimwe yaraje hano ari kararira avuga ati barangiriye nabi gusa cyadutangaje
nukuntu yabitaye ku bakinyi ba filime bagenzi be kwina abakinyi ba filime ngo muriko muribana amace no kwera abandi baja kuregana kugira abandi bagirirwe nabi twebwe ibintu ntavyo nzi n'ukuri gusa nyene hagiye umuntu ashavuye avuga n'ibidakenewe ngira mugarumva nyene ngira afite impamvu yabivuze mugaje ntavyo ubifata ko yoba yabivuze kubera avugishijwe n'ishavu canke yanabivuze kubera ko afite amafactor fadika sinzi ukayumvira sinzi ivyo yimvira sinzi ico yabonye ashobora kuba afite impamvu yabivuze ashobora kuba afite n'ikindi kintu cyatumye sinzi wari ukikira tubwira ibikorwa by the way ni filime ishusho y'umukobwa nkuko bivuze abeshi bari batengene mugango arafise yarayifise mu mashini yayisubijeko ibice bibiri ko biraja ko bagende kuri Bikore TV bayirabe niyo mpamvu mu bikorwa wabonetsemwo nayo nyene iraza kuguma nko hariho iyindi ibiro vy'umuvyeyi nakubwiye ibiro by'umuvyeyi niho wayivuze warakinyemo yego narakinyemo wayikinyemo mbega urinde sindavyibuka twara abanyeshuri wari mu banyeshuri zosaza twiga wari wambaye uniforme iza gute yewe nari naberewe muri uniforme ijipo yirabura n'ishati ye cyane n'amasokisi twadugije mwize basha nihe bambara uniforme nk'iyo je hano nize kuri komibo kuri kuri islamique twambara ishati yera hasi yari vert yari bleu I'm sorry okay ya mu bashinwa bambara kujya sinzi ko ari creation yindi yari yagize yego so ibikorwa bibari byinshi uri kuri anyway nanakubonye mu ijoro ryakeye uri muri shooting kwa ba Lionel ni kindi gikorwa gishasha canke kiri muri ivyo nyene wavuze hewe ni gishasha haraje hasha ariko kwina sha ibintu none filime zose wazitanga filime yose iri kirakundwa kwina irimo mfise n'amakuru kugiye no guhamagarwa mu bikorwa kwa Ahmed za mubitubwira kandi warabonekanye muri ahantu mu kanama erega tuba duhara amakamera bara ngo mugire mukorane bibaye ni vyiza bibaye tugakorana ni vyiza ntivyo ngwana yoze nk'ubu kwini tumubonye muri intore ntindi kubera igiye kubandanya vuba Amede ibihangange Amede shiramwo agushirehe bimubwire neza shira muri filme intore ntindi nyambi bandanya kwina arabyisabiye ugasangayo umuntu muri ko murakorana nawe nyene no kwita nk'umuntu akomeye muri bino bintu ari we Sabasi inkuru nziza hariyo umukobwa yitwa Alvera Muhimba arimwe mu bantu bakinye neza for real ukabonayo the young actress ubundi mukobwa ariko arabikora ku rugero ruteye ubwo bayitwa Kado Havel n'abandi bantu nkabaciza bayibonetsemwo nundi mu mama wo muri ninde abantu igiheko mu gukina bikaza kwine nawe akita muri iyo team iremereyemwe cyane filime nawe nyene nibaza ko umuntu kwa Ahmed nawe nyene agiye kuva inyuma ya kamera akayibonekamwo wo vyakira gute urumva nyako ibintu vyiteka cyane byonshimisha byonezera agiye kwikinana n'abantu nyene babizobereyemwe nawe utegeza kucuba inzobere hoba hariho Queen ukundi kuntu kwihariye ukunda mu filime ntore ntinde bitandukanye n'iby'abandi bitandukanye n'uburyo abandi bayikunzemo Yimbo warayiravye of course kuko simaka ngo nayiravye narayiravye yose nta nakame kandi ubo wambwira uburyo yahetse yahere kuri party ya kangahe Samanda rarafashwe bo nyamba ntibuka neza ntavye nibuka mugana nayikurikiranye kandi yose ndakwibutse party ihererako Ambari sis yambari ntavyo nzi mugana nayikurikiranye basi tubwire inkuru ihera gute inkuru Nkwibutse gato igusa iconzi ciherera mu rugo umukozi yari yarazanywe ashaka kuryamana na boss yirukanywa tekeye kibuke urariko ndakubwira ibice bya nyuma hanyuma urantuze uriya Keti uriya mudamu yari yubakanye nabi n'umugabo kubera kuguma yitaho ubwiza bwe batari mitwararika yari yagiye ku mugore w'umubanyi menga ari karamuhanuza amubwira uburyo Queen we unani desevoir vraiment wa mukozi yayiteje imbere ariko arakora très bien ndayikurikirana mise navyibuka irya filme iteguye neza cyane nuko kwimana amuserukiye ko yateye imbere avati ntiyanaheze by the way yabaye irahagariye hajya mugabo umwanya n'umwanya igiye kubandanya nanje baze banyimvire so bivuze yuko ariyo filme wowe ugiye gukinamwo uhuriyemwo n'ibihangange nkuko wari ubivuze mu gihe woyikinamwo kubera mu ngaruka hari aba star Mireye ntiyakinyemwe mbega mugaro nukuri abantu bose hantu tumaze gukora Sabasi ni yari yego Queen herself ni yari abandi ni bande baremi niyo bari Lionel haje muri abastari bakomeye mu Rwanda bakina kubibagi intare y'ingore wanje we
inde irwa gute Patrick muri mu ngaruka kandi mwarahuriye muri muhabara wanje muhabara wa mana yanje kwene nzokure kukumbura afise umuhabara vura muri filme tura muri filme wari mu biki waravuye muri filme nahinze ngo twapfuye turiko turavamo aha n'umuhabara wanje aha muka Patrick amereye nabi Niatari n'intare nabonye yarakinya be Patrick no yamuntu utipe bw'ibogara ufise ibyanwa vyinshi oya ngira nivyo hari umutipe ari mu bogare w'umustar ubwanwa bw'imvi kuntu oya ujya wimvitwa Didi ujya wundi w'inzobe menga afise inzobe Didi Kamanzi none ntore ntindugira uvuye ko ifise abastare basumba bajya sivyo erega nabayikinyemwo umuntu wari ntindi ni icambere ni film iteguye neza kandi nabayikinyemwo nibihangange kandi bazukina neza hari Sabasi Gashahu hakaba nyene Alver mugani wawe hakaba Kado Haver urazi ko ari abantu abactise bamize neza cyane kandi babizi sasa behind the camera naho hari team iremere amede niho yarahagaze ibazi hari umutipe w'umuhanga yitwa X-Ray harimwe bitwa ba Niji Pro hari haduze witwa Giti Manager nanje nahaswe kuba mpari so Queen ibikorwa rero hari abantu nabanye batangiye gusa n'abadecryinga abandi barekarama bavuga bati ese uno muntu ko ari umuhinga mu gukina uno muntu ko afise all potentials kubera katosohora filme yiwe Queen ubu bwavuba abantu bitege ko wogira gutya ukabatungura ukabakubitamwo filme yiwawe nukuri je nabishaka nanje nabishaka kandi nikindi natanguye kugira agacano ufise agacano ego naka Queen sorry gato sindaguciriyemo uruba ukagatunga channel ya YouTube atana page ya Facebook na Instagram ufise nayo ndayifise ariko abastare bo muri filme mugiye tusazirana na page ndayifise channel ndayifise Instagram ndayifise TikTok na TikTok wow TikTok kwanza ndavyibutsa uruwa kera je natangiye kumenya mbona utuntu kuri TikTok uririmba ugira nte utingwiki rero ni Queen Burundi 257 hose nababwiye niryo zina mukoresha mugaca mu followinga mukaga subscribe no kuri channel yanje hama vuba rero nkaca ndabahereza igikorwa gishasha Imana ngiye imbere wow sawa sivyo ushaka uno mwaka usigajemwo indwi nyene umwaka usigaje indwi umunani guco urumva twitege yuko umwaka ushobora guhera wadukubisa kana basi aga trailer coming soon I mean birashoboka canke naho kare kako gatoyi mugabo nibiri mu nzira mwe gusa musimbireyo ndabemereye ibintu vyiza musimbireyo bivuze ko byanka byakunda Queen ashobora kwibaruka umwanya n'umwanya imfura yiwe ya mbere muri film sindatwita ni umugare w'Abanyarwanda no natwitiye amahasa asha mugare ni natwita rero asha ubushuri oya ni wasama iki Kinyarwanda rero tuvuga ikirundi ni wasama ariko iciza reka ndibisubiremo neza nunasame usamye amahasa ndi mu gusama ubushuri ce ndabazanira ubushuri bwose iyo mbanye ninda zoyigutera iyo mbanye utegekanya kuyitegwa nande na Burundi na filme y'u Burundi amen cyangwa umudirector azoba ariko arayikora niba dutahure nabi tuko turavuga uburyo ugiye kwibungenga igikorwa hanyuma ugisohore kije hanze iyo umuntu rero akoze filme yiwe ya mbere bakunda kubigereranya nuko avyaye umwana w'imfura kuko abahinga barakubwira bati burya ntushobora kwitwa umukinyi wa filme yemewe neza mu gihe atagikorwa uragira bakwitirira nibaza ko Queen coba arico kirenge agiye kugera muco abamwibanjirije izoba ari filme ivuga kubiki kora amaze iminsi ko bandukina ibintu by'urukundo ingo n'imiryango ama divorce ya hato na hato hoba hari akandi kabijya kagiye kuboneka muri filme yawe diko nzoca ndakubwire sorry nina mara kwibungenga nzoza nabwo ati burya rero ngira mbyara umuhungu cyangwa umukobwa basanga ecography atayi hari uzomenya gute ko ari umuhungu tegeza kubaho mwara yubatse muri ino industry komenga ntirakura cyane izobaho nese ndabikwemereye nzoza ndakubwira kabisa so Queen iyo umuntu rero ariko arakora uhura na benshi abakinyi ba filme ni benshi umubano wawe wifashe gute hagati y'abagenzi bawe wifashe neza cyane nuko nta numwe dufikiye na kimwe
bose n'abagenzi wanje nta to beef nta beef numva ngo turagwiriye hano muri je nta beef nta numwe mfitanye beef nawe ubugerageje kuyizana uyirinda gute nk'iyo umuntu agaragaje ko akantu kabona menga muzohava mufa kantu erega jewe je ndahari nk'umuntu ntashaka kuba ikibazo ku muntu ako nshaka umuntu nyene ndamugirira akamaro ako ndamutera ingorane rero nta n'umuntu aranzana ko iyo beef ko niyaza nzorinda boye manzanye ko iyo beef hari ukuntu rero beef zomwegera ndamubaza impamvu hari ukuntu beef ishobora kuvuka ariko ugasanga wewe nta ruhara wayigizemwo wewe mwenyewe nico gihe je nta mwanya ndabiha nta mwanya ubiha uca ubikemura gute iyo bije ncangenda nk'uraba hejuru ntaraba ku ivyo bintu ntavyo nshobora kubona je kintu kingoye ntaco mbona ukumbura umunyamahoro je simbona ikiriko kirangora ni giki ari kuvuga ati nubwo ndi umunyamahoro kino kintu bakinkoreye ndabona ko consitaza nta kintu na kimwe bagukoreye kitari ciza cyo gutsitaza muga mu gihe wagihaye umwanya ariko dimwe uvuga ati je nubwo vyo basi nshobora kubihagarara ko ngo ndabiha umwanya sho kubihagarara ko nyine kuko plus ndabihagarara ko umutima wanje urakomereka kandi je maze gukomereka kandi wa muntu yakinteye agerageza kuryoherwa kuba je ndiko ndababara kuryoherwa rero nanje ntababaye abayakuse swata wow umutuntu n'utundi kwine hajya n'ubuhe mukinyi wa filme ukunda mu Burundi mukinyi wa filme bose barabishoboye hari abantu bariko baranderangiriza umuntu bamudigita ngo avuge ngo naka kandi ni umukinyi wa filime ashaka ngo amuvuge mugenzi we tumuvuge cyangwa tumureke banza ukore nturakora kugira bavuge ko ari wewe bakunda Davi umeze neza tugendewe n'umuntu yitwa Davi mu kanya none turaza gukorana niwe ari karaderanja kwini Davi murazinanye turazinanye cyo karandera numukuze numukuze mukuze umukorege numukorege so ni hatari cyane so sinzi ko hari ubutumwa bwihariye oya nturanyishura ukunda no mukinyi wa film ukunda bose barabishoboye n'ukuri niko wavuze ngo ninde ubona bishoboye navuze umukinyi wa film ukunda gusumba abandi abakinyi bose mbona bose ndabitegereza nkaraba nkabona bararenze ariko byakunda harimo tureke gukunda basi kwini ushobora nawe kuvyumva utariko canke n'abandi bakabitara ukundi ninde wemera bwa mbere je ntangura kwiyemera kwanza wewe twagukuyemo wankuyemo kubera reka kwikunda cane ha undi muntu nemera mu gukina filme Alvera ndamwemera nukuri Alvera kina neza ndabikunda uremera urakunda uburyo akina Alvera na Sabas arabishoboye wow kubera bigenda mu kuntu abishira mu kuntu ko gutekereza gaca bizananira akavyorosha akireka abantu bose ko hewe abantu bose ko ara filme ziwe amarumva ngo bariko bararira sinze uburyo bikoresha bakarira ukunda uburyo ariko rero ukunda no mfite ndigomba ndiko ndagutahura ukunda uburyo bakina ku ma emotions y'abantu uburyo bakwega barabibamwe neza kabona ko babiri hari abandi rero ni bande bataramenyekana cyane mugabo barabishoboye ngerageje kubaraba bande abantu bakinye ishusho y'umukobwa kwa Dani akiyo filime nguma mwikugura je nzofata kanye ndayira umviriza rero ukeneye kubaraba Nufise na mugenzi waje dukwana yitwa Linka ngo arayikunda cyane abakeneye kubaraba rero bazaca kubaraba kuri Meja TV Meja TV kuri Meja TV bitwa Meja TV niho bakorera yego barabizi bariko barabategura ngo n'ibintu bishasha ko numvise simuraba murako nabeshe ukabura bakoreye na publicité batari batampenje n'ikibane no kuri Meja TV turana batahije yatari ya so Queen sinzi nimba hari ubutumwa bwihariye umva wasigira abakunzi bacu ari bo bawe abakunzi bacu ndabakunda nabo barankunda batari sinaco nabandi kandi nanje ntari naco mwo turakundana rero ndaba basezere kandi je muzosubira agomba ndabataje kandi abatahije ndabagirene ndabakunda gusa so Queen reka tubirangize uko kenshi yo natumiye umuntu nkunda kuba mfise igice citwa utuntu n'utundi nubwo naye naduciyemwo gato hari ibintu abantu tuba twibaza tukavuga ati tuze tubibaza abandi tukumva ico bavyumvira ko na cene tubandanye kwagura societe tuyiha n'ubwenge dufate yuko uri umukobwa w'inkumi agiye kurongorwa imbere yawe hakaba hari abasore
babiri Imana ikakubwira ngo uza guhita ngo bivanye na critere ndaguhaye nzoguhuwe nyene niwe muzobana umwe sindahetse baradutunga gakorera mino minsi nababwiye ko atari neza umwe aragukunda cyane kabisa bimwe biboneka ariko wewe umukunda bibayabaye uwundi nawe wewe uramukunda bimwe byo gufa ariko nawe agukunda bibayabaye wohitamwo nde kugira abari wazokubera umugabo w'ibihe byose subiriramo ndasubiramwo hageze ko wubaka imbere yawe hari abasore babiri uza guhitamwo niwe muza kubana uvukoze kubera n'amahitamwo yawe umwe aragukunda cyane ariko we umukunda bibayabaye undi nawe wewe uramukunda gose ahubwo we niwe agukunda bibayabaye wohitamwo nde kugira abari kubera umugabo w'ibihe byose ntamuhisemwe nawe hari ico vyo kwica oya mbuze ati cyenda bareka bo cyangwa itegerezwa kuba no kunda ujya nkunda je nkamukunda bibayabaye wohitamwo ubugukunda wowe ukunda bibayabaye kubera diko birababaje kwiruka ku muntu ndagukunda nukuri kwibana birabishe mugaje maze kubona ko wankunze cyane ndagerageza guha agaciro ariko ujya muntu atagukunda uzi ko ushobora kumwiruka kuko amwemfluence ukisanga yaragukunze je ndiko mvuga ivyo wanje we n'ubundi sishaka ngo uvuge ibyo mvuga ivyo wanje sishobora kwiruka ku muntu atankunda jewe ntibikunda mbonye ko utankunda nje ndakureka mugaje mbonye nkunda cyane ndakwakira kandi friend of date ndagukunda so wari umunezero kubana nawe kwe ndagushimira ndakwifuriza n'iterambere ubandanye wakaka wubaka umunara abantu bakubonemwo nk'icitegererezo merci beaucoup ndabashimira namwe abakunzi ba Fresh TV make your comment ibyimviro byanyu nigira kamaro turabikunda cyane mwakoze kubana natwe subscribe kugira ibintu nk'ibi bizabashikira ubwa mbere turabakunda cyane hasta la vista. This is Fresh TV. We shine to progress.